Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Dukurikirana muherereye mu makungu ya kure, abari ku mugabane w'Abanyamerika, umugabane wa Buraya, France, Belgique, Allemagne, muri ku mugabane wa Aziya, abari ngaha ku mugabane wa Afurika muri Kenya, Uganda, Zambia, Tanzania, Kenya, Rwanda, Congo, muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja birakugirako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu reka tuyatangurire kuri ino nkuru, inkuru dukesha ikimenyesha amakuru The Burundian. Ico kimenyesha amakuru kikaba canditse ku batavuga kumwe n'ubutegetsi barimo Bob Rugurika, Pacifique Ninahazwe, Reynold Butari n'abandi nk'aba Margarita Barankitse, Godefroid Niyombare, Pamela Ikigatanyakazi n'abandi bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ico kimenyesha amakuru The Burundian nk'uko kibitangaza rero kibandanya kuvuga ko kuva aho habereye igitero cari categuriwe mu Rwanda muri 2015 ariko bagasanga abarundi bahagaze magabo, ngo Pacifique Ninahazwe yabaye umwe mu bantu bakomeye cane, mu bantu bakomeye cane nyene mu gukwiragiza ubutumwa burwanya Uburundi buciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ico kinyamakuru The Burundian kivuga ko yagiye arakoresha izo mbuga mu gukwiragiza amakuru gifata nk'ay'ibinyoma no kunegura ubutegetsi bw'Igitega ku bibazo bitandukanye. Kubw'ico kimenyesha amakuru The Burundian kivuga ko kandi uko umwe mu bakurikirana ibijanye n'imibano atasavye ko amazina yiwe amenyekana, yavuze ko yasavye ko yasavye ko amazina yiwe atamenyekana, yavuze ko Pacifique Ninahazwe yari yabaye nk'ijwi rikuru ry'ubutegetsi bw'i Kigali muri uwo mugambi, ariko ko ibikorwa vyiwe vyakorwaga ari we wenyene. Uwo yabwiye ico kinyamakuru yavuze ko kubera ivyo hafashwe ingingo yo kwagura no gutunganya neza urubuga rw'abakwiragiza ubwo butumwa kugira ngo berekane ko bufise ababushigikiye benshi. Kubw'ikimenyesha amakuru The Burundian kibitangaza muri iki gihe u Rwanda rwafunguye urundi iruhande rw'uwo mugambi, ari wo gukoresha cane ikoranabuhanga mu gukwiragiza ubutumwa. Ico kimenyesha amakuru The Burundian kivuga ko muri iyo ntambara nshasha ibigwanisho atari amasasu canke ibigwanisho vya gisirikare ahubwo ari imbuga ngurukana bumenyi, mu gihe abazikoresha baba ari abantu bihisha inyuma y'amazina atari ayabo. Ko kimenyesha amakuru The Burundian kibandanya kivuga ko mu kwezi kwa Rusama guheze habereye i Kigali inama yabereye mu mpisho.
ngo yari igamije gukomeza ibikorwa vyo gukwiragiza ubutumwa ku mbuga ngurukanabumenyi, niko ico kimenyeshamakuru kibandanya kugenda kivuga, nuko kandi kikabandanya kuvuga ko ngo nk'uko ico nyene kibivuga mu bavugwa ko bitavye iyo nama nyene yabereye mu Rwanda, ngo harimwo Dogiteri Bob Rugurika yahora ari umumenyeshamakuru akongera akaba n'umuyobozi w'iradiyo RPA nk'uko tubivuga, ubu kandi akaba mu buhungiro niho yibera. Ku kimenyeshamakuru The Burundian kibandanya kuvuga ko Bob Rugurika yigeze gukatirwa adahari ku vyaha bifitaniye isano n'umutekano w'igihugu. Yagiye i Kigali agakorana ibiganiro n'abajejwe iperereza ry'u Rwanda. Ico kimenyeshamakuru The Burundian kivuga ko amakuru cakuye mu bo cizigiye yerekana ko bumvikanye kwagura uburyo bwo gukwiragiza ubutumwa, gufungura amakonte mashasha atazwi ba nyeneyo ku mbuga ngurukanabumenyi, nk'uko amakuru abandanya kudushikira agenda abitangaza, ngo kandi ayo makuru nyene akorerwa i Kigali no mu bihugu vyo mu burengero bw'isi, hamwe no kwongereza ibikorwa vyo gusevya Uburundi n'abategetsi babwo. Ivyo ni ibikorwa biboneka ko vyugururiwe ngaho mu Rwanda. Nk'uko ikimenyeshamakuru The Burundian kibitangaza, nk'uko kibitangaza nyine kiravuga ko umwe mu bantu begereye inzego zijejwe umutekano mu Burundi yavuze ko muri iyo nama hagaragajwe ko Pacifique Ninahazwe yari amaze kumenyekana cane ku buryo ubutumwa bwiwe butagifise inguvu cane, ku buryo ubutumwa bwiwe butagifise inguvu nk'iza mbere nyene. Uwo muntu yavuze ko hafashwe ingingo yo gushinga urubuga rugizwe n'amakonti amakonte menshi kugira ngo habe isa nuko nyine hari isinzi y'abantu rifise iciyumviro kimwe, kandi bigatuma ubutumwa bukwiragizwa ku rugero runini. Ikimenyeshamakuru The Burundian kivuga ko itohoza ryacyo ryashoboye kumenya amwe mu makonte akoresha iyo nzira yo gukwiragiza amakuru. Muri yo harimwo Reynaud Utahi akoresha ikiganiro ciwe citwa Finding Burundi mu gukwiragiza no gutanga ishusho ico kinyamakuru gifata nk'itagaragaza ukuri mu Burundi. Ikimenyeshamakuru kandi The Burundian kibandanya kivuga konti yitwa Ikigatanyakazi Pamela, aho nyene ivuga ko yiyita umuntu akoranya uburyo bwo kwifashisha,
ico kimenyeshamakuru nyene kivuga ko kiravuga ko Pamela nyene aho avuga ko akoranya konte isaba intererano, murantunge, akoranya uburyo bwo gushikiriza Red Tabara. Ico kimenyeshamakuru kivuga ko iyo konte isaba intererano mu Barundi baba hanze y'igihugu kibizeza ko hagiye kuba imyivumbagatanyo, mu gihe amakuru yakironse yerekana ko ayo mahera aja mu migwi ivuga ko ihungabanya umutekano w'igihugu c'Uburundi. Ikimenyeshamakuru The Burundian gisozera inkuru yaco muri ico gice ca mbere ivuga ko Pacifique Nininahazwe akiri umwe mu bayobora uwo murongo wose wo gukwiragiza ubutumwa. Ico kinyamakuru kivuga ko amazina yabo ngo murantunge, ico kimenyeshamakuru kivuga ko abo bantu bose uretse amakonte akoresha amazina yabo yose nkuko biriko biragenda bivugwa, bashinze n'ayandi makonte afise ababakurikira ibihumbi, agakora nkuko rero kibivuga The Burundian avuga ko rero hashinzwe ayo mashirahamwe menshi, ayo makonte menshi afise ababakurikira ibihumbi, agakorana nk'urubuga rumwe, nkuko The Burundian ibivuga. Ayo makonte arasubizanya agatunganya ibiganiro bimara amasaha menshi, bimara amasaha n'amasaha biriko biraba ngaha mu gihugu c'Uburundi, abantu biyumvira. Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ugafyonda ururimi rw'igifaransa, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye, musigare amahoro naho ubutaha. Umukama abandanye kubazigama, arinde Abarundi n'Abarundikazi.